Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku w'Imana igenekerezo rya 11 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Mwiriwe cyane mwaramutse bibanye naho muherereye. Aya makuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugwi Sever ngo warukwiye kubanza kubangira mu bikorwa vyawo kuko bigaragara neza ko uriko urakorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo bivugwa na bamwe mu banyepolitike. Muri ano makuru turababwira ico abo banyepolitike bavuga kandi kubijanye na demokarasi. Isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe ryaraye ritanguye mu gihugu cose, hakaba hatekanijwe ko hazocandagwa abana baba imiliyoni 3 bari musi y'imyaka 7. Muri ano makuru navyo nyene twabibateguriye. Ubukene bw'ibifungurwa bwasubiye kwibonekeza mu mabohero atandukanye ari mu gihugu. Abanyororo bakavuga yuko bagira bicwe na kigoyi. Muraza kubikurikira mu kanya. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya isase inkuru imwe ukwayo. Sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhera amakuru mu gisata ca politique nkuko nari mpejeje kubica ku masonga. Umugwi Sever ngo warukwiye guhagarikwa ibikorwa uri kurakora bikabanza kubangira. Ivyo bivugwa n'umugambwe PPD Girijambo mu kiganiro ijambo ni gwawe ca RPA cyo kuri wa gatandatu. Leonidas Hatungimana arongoye PPD Girijambo yasiguye ko CVR iriko irakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD kugira bikunde ugumana ubutegetsi ukoresheje ikarata ya moko. Leonidas Hatungimana: ubwa mbere ho nagira mvuge ko twege muri PPD Girijambo twumva ko igikenewe ari uko CVR yobanza igahagarika ibikorwa uyu munsi. Bijya iri kwirakora abantu uze abashakashatsi habonetse uburyo leta ishobora gutanga canka amakunga agatanga uburyo bigakorwa n'abandi bashakashatsi des historiens. Ikikabi gikorwa bakarondera bakandika bagashira ngaho. CVR kabanzi gahagarara kuko CVR mu bisanzwe n'umugambi leta ibikwiye kwiha kugira ngo inywanisha abarundi. C'est un projet politique de réconciliation. CVR si cyo gusinatisha umuntu agenda kugira iwunga bugiri usohora raporo yiniri. Ni kintu nkora mutima. Uri kuraraba ibikorwa CVR iri kwirakora ukaraba igihutihuti bashiramwo mu gufata ingingo zo kwita iki canke kiriya bakagiha izina iri canke ririya, ukaraba ingene bihuta kugenda kurondera aha na hariya. Ni guki bihuta cane kuvuga iki ibakacituku. Niho dufitiye amakenga twibaza tuti harimo agatima ko gushaka kwihora, ariko twege by'ukuri tubishira mu bijanye na ni nko kwiyamamaza. Ubu uri kuraraba ni naco nobwira n'abarundi cyane cyane abo twita abahutu abari no mu mugambwe CNDD-FDD. Genda umuhutu niko navutse bambira kandi ndavyemera uko uyu munsi uri kuraraba ubutegetsi buhari novuga ko ari ubutegetsi bukozwe ahanini abategetsi bakuru n'abahutu. Mugabo uravye uko abarundi biyumva mwo intwaro uyu munsi, bakaraba ubukene barimo, bakaraba abantu birigo baricwa birigo baranyuruzwa, bakaraba inzara ihari izura inzara, bakaraba ikibazo c'amashure ingene atakanovera kakiriho, nukuvuga ko uyu munsi uwo cazana ubwo butegetsi ati haba amatora y'ukuri nta manota bworo kubera butagira ico bushobora kwerekana uyu munsi kugira bashobore kugumana abo bahutu. Uyu munsi nta kandi kantu na gatoya gashobora kumera nka ko begeranya atari ico. Nibumve rero ko bariko babikoregwa
nk'uko umengo ni umugambi wo kurondera ukuri koko no kunywanisha abarundi, ni umugambi w'amatora. Severe izofasha abarundi ngo ni Severe ikwije ivyapfunditswe mu masezerano y'Arusha. Umunyepolitike Luc Rukingama yitabiriye ivyo biganiro vy'Arusha avuga ko hakenewe ibindi biganiro atawe bikumira kugira abarundi basubire bumvikane uko igihugu cosangirwa na bose kigatwagwa no kuneza ya bose. Dukurikire Luc Rukingama. Uyo mugwi wari ujejwe iki? Uyo mugwi wari washinzwe gutohoza ukuri, ushingwa kunywanisha abarundi, ushingwa no gutohoza kuri kahise k'Uburundi kugira ngo abanditsi ba kahise bafashe kugira ngo n'abana bakiriko barakura bakure bazi ukuri k'Uburundi atari ivyo abanyepolitike babatamika. Uyu mugwi rero ukaba uri ngaho kugira ngo utohoze mu mpinga zose ivyashikiye Burundi, utohoze ku bantu bose ivyashikiye Burundi, utohoze mu biringo vyose ivyashikiye Burundi. Ibiringo ni ikintu gihambaye cyane. Amasezerano y'Arusha yari yasavye yuko ata mugwi n'umwe n'uwo mugwi ujejwe kunywanisha abarundi batabubasha ufise bwo kuza kugena ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomerabunwa na crime de guerre, ivyaha bikorwa mu ntambara. Igihe hatabonetse igisata mpuzamakungu kiza gutohoza vyerekeye ubwicanyi mu buryo bw'ubutungane bitera ingorane nyinshi. Bari wari wasavye yuko umugwi wojamwo abantu b'amoko yose, ubwoko bwose, hanyuma abo bantu bakaba ari abantu bari hejuru y'ikibazo c'amacakubiri, no kuvuga yuko bataranyegerwa n'ingeso y'amacakubiri kuva mu ntango, ukaba umugwi abarundi bose iyo bava bakagera bibonamwo. Mu ngingo zafashwe bari basavye neza yuko leta isaba igisata mpuzamakungu c'umugwi uza gukingira ayo masura abo batemwe, kugira bashobore kuvuga, kugira ngo nabo nyene bavugishe ukuri, kugira amajambo baza kuvuga ntibibe nk'urudandazwa rw'ukurondera amahera bahabwa n'umugambi uri ku butegetsi, mugabo ntibagire ubwoba bwo kuvuga ngo ninavuga baranyicana kandi ntabuhandwa ku rurimi ibirenge bihari. Ibiganiro ni ikintu gikomeye, kuko iyo abantu babonana batanga icyizero yuko bazoganira amahoro akaboneka. Ibintu dukwiye guharanira gusuzuma ibindi byose ni ibiganiro. Igihe abantu babonana bakaganira, ibibazo byose bishobora kwibaza ku muntu umwe, ku bantu babiri, ku bantu benshi, birashobora gutorerwa inyishu. Mu mugambwe MSD nabo nyene bavuga ko hakenewe ibiganiro kugira Uburundi busubire mu nzira ya demokarasi, mu gihe uwo mugambi wa Severe wanyurujwe ukigarurirwa na CNDD-FDD warukwiye kuraba ineza y'abarundi bose. Alexis Nduhije arongoye MSD yibutsa abarundi ko umwe wese afise uruhara kugira Uburundi bubogogwe, kuko ngo igihugu gipfuye gipfa kuri bose. Alexis Nduhije: igihugu c'Uburundi kirafise ingorane nyinshi mu kahise, kandi ingorane zijana n'amaraso. Abavyeyi benshi baraheba. Urumva rero ico ni ikibazo gihambaye. Kugira rero tugitorere inyishu bidusaba kurinda, bidusaba kwiyibagira. Rero uramutse igihugu uremera ibibazo vyose vyiwawe ukazibagira, ukagerageza gushiraho inyungu z'abarundi bose zoshirwa. Uruhara rw'umurundi, abarundi ni igihugu ni rwabo. Nibabandanya bemera ngo bariko baritabara, ngo nibantuma ngo nukwitabara, bazoba bariko barihera. Nta CNDD-FDD izobagirira ikigongo ngo nukubera abantu, izobandanya ibice, izobandanya ibasonzesha, izobandanya ibarenganya, izobandanya ibangaza, washaka izobandanya ibatwara ubwenegihugu n'agateka kabo, igashirako no kubasuzugura. Naho kubandanya uvuga ngo jewe ngo ninaraba hasi ntaco bazongira, niwaraba hasi bazovuga ngo ari icunyegeje bakwica. Kandi hariho benshi bamba bica, hariho benshi nta benshi nta bake, bose n'abarundi, nta bahutu nta batutsi, twese turabarundi. Umunsi ico kintu
tuzociyumvira tukava muri ibi bazita mu gifaransa indignation selective, ibintu byo kugomba gukingira ubwoko bwawe ukagomba gusigura amabi abo mu bwoko bawe batwara bakoze. Ivyo ni ukubivamo abantu tukumva yuko igihugu ari twebwe ari cyacu. Rero umunsi tuzogihagurukira wese hamwe turavuga tuti buriya butegetsi ndabwo dushaka, kubera ubutegetsi buriko butujana habi, ubutegetsi bwo buraturenganya twese, ico gihe tuzohindura ibintu. Rero uruhara rw'abarundi ni ukureka kunuma, ni ukureka kuvuga ngo ninanyegera canke nkavuga amajambo nyene yoshimisha ubutegetsi ngo nzoba nkize, natuzobukize igihugu kiriko kirapfa gihitana bose. Alexis Nduhije na Luc Rukingama nabo nyene bari abatumire b'ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuruno wa gatandatu uheze. Mu gisata c'agateka kazina muntu ngo hasubiye kwibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mabohero atandukanye ari mu gihugu haraheze indwi. Amwe muri ayo mabohero akaba abuze bimwe mu bifungurwa abanyororo baronswa, ahandi naho hakaba atana kimwe bafise co gufungura. Abanyororo bakavuga ko bagiye kwicwa n'inzara. Iyi nkuru twateguriwe na Emile Nibasumba. Mu ibohero rikuru rya Muyinga nk'uko isoko ryacu ribimenyesha, haheze indwi yose batagira ico bafungura, yabifu bacumbamwo ubugari canke ibiharage. Isoko ryacu rivuga ko bamwe mu banyororo badafise ababo babagemurira usanga baryamye hasi kubera inzara, abandi nabo usanga bariko basega bagenzi babo baba bagemuriwe n'imiryango yabo. Ubwo buzima bubi abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Muyinga babayemwo bukaba bwunyuwe n'ubukene bw'amazi, aho bamaze iminsi igera kuri 5 bataronka nima mu mabohero yo mu ntara ya Ruyigi, Gitega na Ngozi. Naho nyene haheze indwi yose bataronswe ibiharage kandi arivyo basanzwe bakoza ubugari bw'ibigori. Kubera inzara abanyororo bo mu ibohero rya Ruyigi hamwe n'irya Ngozi baca bahagarara imbere y'umuryango w'ibohero basabiriza umuntu wese babonye arenganye, na cane cane abagemuriye ababo. Abanyororo bo mu ibohero ry'intara ya Gitega nabo bavuga ko naho umuriro watongoye iryo bohero ngo wabasize, inzara yoyo ngo igiye kubahitana. Kubw'ivyo abanyororo bo muri ayo mabohero basaba leta gutorera umuturama iyo ngorane yo kubura ivyo bafungura, ngo kuko naho bafunzwe bafise uburenganzira bahabwa n'amategeko. Emile Nibasumba tugukengurukire. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye makuru twabateguriye. Erupeya naye nababwiye mu ntango zano makuru kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 ruhesha umwaka 2023 niho mu Burundi hatanguzwa ku rwego rw'igihugu isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe. Biteganijwe ko hazocandagwa abana bababa 3 batarakwiza imyaka 7. Iryo sekeza rikaba ribaye inyuma yaho iyo ndwara yibonekeje ku bana 3 hari mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo. Elvis niyo mwungere. Abategetsi bo mu gisata cy'ubuvuzi nibo batanguje isekeza ryo gukingira abana indwara y'ubukangwe. Harejo ku munsi wa gatanu hategekanijwe kuzokingirwa imiliyoni z'abana 3 z'abana batarakwiza imyaka 7. Uburundi bushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira amagara y'abantu ku isi OMS n'abandi bafatanya bikorwa bo mu mugambi w'isi wo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe mu Burundi bwateguye inkingo imiliyoni 3,700,000 zizoterwa abana mu kiringo c'imisi 4 gusa. Iryo sekeza rikaba ribaye inyuma yaho hamaze kugaragara abantu 13 bafise iyo ndwara muri uyu mwaka gusa, nayo mu kwezi kwa gatatu guheze hakaba haribonekeje abana 3 banduye iyo ndwara mu karere ka Isare mu burengerazuba bw'u Burundi. Muri abo bana 3 umwana umwe w'imyaka 4 akaba ari we yanduje abandi kuko ari we atari yarigeze akingirwa. Umushikiranje w'amagara y'abantu Dr. Sylvie Nzeyimana yavuze ko kubandanya barondera uyo mugera aho binyegeje ari cihutirwa ku gihugu, kandi ko amasekeza yo gucandaga abana yategerezwa kubandanya no mu mezi ari imbere mu ntumbero yo gukingira abana b'u Burundi. Ubuserukira umugambi w'isi wo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe mu Burundi nawe nyene arashimangira, aho avuga ko hakenewe amasekeza menshi
no gushiraho uburyo bwo kubona iyo ndwara hakiri kare. Elvis niyo mwungere urakenuye. Tukivuga ibijanye no kugwanya iyo ndwara y'ubukangwe mu Burundi, amashirahamwe mpuzamakungu yagize urunani kugira barandurane n'imizi indwara y'ubukangwe kw'isi yegeranije amafaranga agera ku miliyoni ibihumbi amajana 8 vy'amadolari y'abanyamerika kugira afashe muri iryo sekeza, nkuko bivugwa na Pierre Havyarimana haserukira Rotary Club ibujumbura, akaba ari nawe yari yaserukiye ayo mashirahamwe. Ayo mafaranga azofasha kandi kugwiza abakozi bazoguma barikanuye mu gucungera ko atamigera yibonekeza. Ayo mashirahamwe kandi hejuru y'urucanco asaba abavyeyi kwitwararika isuku haba kuri bo no ku bana babo. Umviriza Pierre Havyarimana yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu birori vyo gutanguza icese iryo sekeza ryabereye mu gisagara ca Bujumbura. Naho tuvuze ko twateye intambwe zigaragara mu kurwanya indwara y'ubukangwe, imigeri itera iyo ndwara zirahera burundu muri Afurika. Nico gituma dutegerezwa kwama amaso mu gihugu cacu. Ubu nyuma y'imyaka 12 atamugero utera ubukangwe urangwa mu Burundi, twarinjiranywe uno mwaka nyene twarinjiranywe itariki 13 ukwezi kwa gatatu 2023 leta iheruka gutangaza icese bivuye ku bipimo k'umwana w'imyaka 4 yanduye iyo ndwara. Ico cyaduhagurukije uno munsi. Urubanza twatuzindukanye mu gutanguza icese isekeza yo gucandaga abana bashika miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 8. Abo rero afimyaka ni kuva ku kivuka gushika ku imyaka 9. Harimo n'abaheruka kuronso urucando bagateganisho kugira ngo dukingire bose ico kiza cy'ubukangwe. Ihangiro leta yihaye y'umushikira umwana wese yarashigikiwe ataguhengeshanya n'amashirahamwe naserukiye muri uru rubanza. Amakungu arariswe n'ayo mashirahamwe yegeranije intererano y'umuriyoni n'ibihumbi amajana 8 by'amadolari azofasha no mu kugwiza abakozi bama bagavye mu gucungera ko atamigera yibonekeza, hamwe no gucandaga abana mu ntara zose banatangiye uno munsi. Banyakubaha bavyeyi, naho turiko turavuga cyane urucanjo, turatera kamo abavyeyi ngo biteho izindi ngingo ngirakamaro zikinga indwara, nko gukaraba n'amazi meza n'isabuni, kunywa amazi meza, ugufungura ivyo kurya byahishinguwe neza aho bitandura imigera y'indwara. Izo ngingo zose zibutsa akamaro k'isuku murazireresha abana kandi namwebwe muzigendere. Muri ivyo birori nyene Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi wa perezida Varisito Ndayishimiye, yarararikiye abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza rizoba mu mico 3. Igice ca kabiri n'ica gatatu Angelina yamenyesheje ko bizoba mu kwezi kwa Myandagaro. Tumwumvirize. Iryo sekeza rero tugira dutanguze icese kuri uno munsi ritunganijwe mu bice 3 nk'uko nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu maze kubishikiriza, kandi tukaba twese abavyeyi duhamagariwe gucandagisha ibibondo atanumwe asigaye inyuma. Naco gituma nashimye kuzana abana banje ngaha kugira ngo ndabahe akarorero, mubone ko iryo sekeza ryo gucandagisha ibibondo natwe turishigikiye n'umuryango wacu. Iki gice ca mbere rero kikaba gitangurana n'uno munsi igenekerezo ry'itariki 10 gushika igenekerezo ry'itariki 12 ruheshi. Igice ca kabiri naco kazoba kizokurikira, kandi twifuza ko abarundi bose bokwitaba ivyo biringo bitegekanijwe bikazoba mu kwezi kwa Myandagaro. Turasaba abavyeyi rero ko mwokwitabirana igishika iryo sekeza kugira ngo abana bacu bakure bafise amagara meza. Tukivuga ibiri mu gisata c'amagara y'abantu, dusimbire mu gihugu ca Tanzania. Harangwa umunezero ku mpunzi zo mu ikambi ya Nduta
bahora bavugwa n'ishirahamwe Red Cross kuko habonetse iririsubirira. Bavuga ko Red Cross ryahora ryakira igitigiri gito c'abaza kwivuza, abenshi bagasubira inyuma batavuwe, aho abatari bake bapfira mu mihana iwabo batabonanye n'umuganga. Bakaba bashimye rero ko ishirahamwe IRC rije kurisubirira rizobitwararika. Izo nizo na Onesime Dushimagize. twebwe nk'impunzi ziri hano mu nkambi ya Nduta turashimye kandi turanezerewe kuri ishirahamwe ribijejwe amagara y'abantu ya Red Cross kuba rigiye nta n'umwe tuvyishimira kuko ntaco ryari ritumariye ngaha mu nkambi. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania banezereje no kubona ishirahamwe Red Cross ari ryo kwahuje ryahora ribavuza rigiye gukuramo akarenge. Bavuga ko mu gihe bavugwa n'ry'abaganga batagira imbibe MSF bakurikiranwa neza cane ko atanga impfu nyinshi zakunda kwibonekeza. Ibintu bikaba byagiye guhinduka, ishirahamwe kwahuje rije kurikorera mu ngata. Umwe muri izo mpunzi zo mu kambi ya Nduta arabitwiganira. Ishirahamwe MSF y'abaganga batagimbiye ryahora ridukurikirana ku mavuriro mato mato, uravye ingene bitaho ineza y'umurwayi bakamwitwararika ndetse bakanamusanga muhira iyo arende kuza kumutora bakamujana kw'ivuriro kumuvura, twaravyishimira. Ariko Red Cross yo hiziye reka data abantu bapfa bari barenze urugero. Uyu wagenda kwa muganga agataha adashikiriwe ngo abonane na muganga kandi aremvye, agasubizwa inyuma kuko bari bafise igitigiri cy'abo bavura ku munsi, warembera mu nzu ukahavura upfa atanuko ubonanye na muganga. Uwo murundi wo mu kambi ya Nduta avuga ko uretse abo basubiza umuhira batavuwe n'abashoboye kubana muganga akabandikira imiti bataheza ngo bayironke. Ivyo rero ngo vyatuma abatari bake baja kurondera ukiza ku bavuzi b'imiti y'ikirundi na barumenyi, maze igitigiri c'abahitana n'indwara muri iyo kambi kigaca congerekana. Ugize ngo aragize amahirwe arashikiriwe ngo abonane na muganga, uheza kurigana indwara yahejeje kwandika umuti nawe kugira uwuronke wasanga haheze n'iminsi 3 bakaguhiza ngo uroze kuwutora, ngo hirya yejo haciye n'iminsi 3 nawe ahura aremvye. Hanyuma mwanya wo kubararindira ugasanga umurwayi aciye apfa kandi atari yose n'umuti kandi yari yawandikiye. Rero abantu bari basigaye birukanga kugenda muri bakamenya kurondera imiti bapfufa haza mu bapfumu, abatagiye mu bapfumu nabo bakizigira amasengesho bagahavura babivamo kubera uburwayi bwahavuye bubakomerana. Rero kuba ishirahamwe rya Red Cross rigiye turanezerewe turashimye. Izo mpunzi zo mu kambi ya Nduta zifite icizere kwishirahamwe IRC rije kurikorera mu ngata rigiye gukosora amakosa yakorwa na kwahuje ata muntu azosubira gutakaza ubuzima kubera ko yabuze amwitaho. Tugukengurukire Onesime Dushimagize. Amakuru ya FPA mushobora kuyaronka muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Facebook, Twitter na YouTube di Radio FPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanya. FPA. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bitura amabanki canke amashirahamwe y'ukuziganya no kuguranana kugira basubirize inoti za kera babuze ayo bacira nayo bamira, iruhande y'ukubura ababakirira izo noti ziriko zirasubirizwa. Bavuga ko n'abamaze kuzisubiza babuze ayandi mafaranga babaha. Ivyo vyatumye benshi babura nuko bikenura. Eric Niyonzima. Mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu batari bake bitura amabanki n'amashirahamwe kuzigana no kuguranana bazazaniwe. Ivyo rero biterwa no kubura inoti shasha kwamaze kubisa inoti za 5 n'izihumbi 10 za kera. Ni mu gihe kuri wa gatandatu wasanga imirongo miremire ku mabanki y'abatondanya imikagato y'inoti za kera babuze ubakira. Bamwe muri abo bashoboye kuyagana RPA bavuga ko ari kibazo batabona uko kigiye guhera mu gihe n'ikiringo bahawe ari gito. Ikibazo n'ukuri inoti shasha zabuze kuri besiyezi hari umurongo munini anako yegeranye na poste hari mirongo minini y'abantu, ariko n'ukuri bose baraganya baravuga ati inoti mbega kuzi inoti ko batanze igihe gitonya cyo kugira ngo badozihindure bizogenda gute kubona twebwe tuyagumana mu minwe beresema ntikunda rote naho abagize besema ko bashaka amahera mashasha nabone bashaka kudaya kera bajya barimo barakoresha amakarita kuzambi urumva n'ingorane. Ikindi cyatangaje abari ku mabanki ni ingene n'abakoresha amakarita ya banki ivyo bita carte sezame bagiye ku mashini kubikuza hasoka izo noti za kera nyene mu gihe atanaho bakizakira muri kino gihe.
urumva n'ingorane kuri karite sezame ijya karatara rukira ku cuma bagiye kurokira hasohoka zirya noti za kera nyine kandi rero zisohoka ntisubizayo ngo bikunde uturinda kuja gutonda n'ubundi murongo kugira ngo baguhe mashasha n'amashasha rero benshi bababwiye ati mashasha ntayahari ayo mafaranga murimo murakoresha ubu nimugende murimo murayakoresha ikiringo ntikiragera ibintu bakumbure babihindure indana igira itumare. Amakuru ava mu bariko barabitsa izo noti za kera amenyesha ko na bamwe mu badandaza barangura ibicuruzwa vyabo mu ntara za ruguru ntibigikunda ko barangura kuko izo noti za kera ahenshi batakizakira. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu BRB kugira ngo ashikirije kuri ivyo. Tugushimire nawe Eric Niyonzima. Duhereze amakuru kuri inkuru yo mu bivugwa mu mibano. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baratabaza basaba ko ukwihereza inzoga zifise ubukana bwinshi abenshi bita liqueur zikorerwa mu Burundi zikanagurishwa ku mahera make mu mabutike vyohagurukirwa bigahagarikwa. Abo banyagihugu bamenyesha ko ingaruka mbi ku banywa izo nzoga hibonekezamwo cane ugwaruka zidahengeshanya kwibonekeza mu kibano. Tukurikire abo banyagihugu baganiriye ni radio RPA. Mu Ngagara, za Buyenzi, za Buterere, za Kamenge, Kinama ziruzuye ubu n'abazinywa batariye bashonje usanga batamye ku mabarabara kandi vuma zirabangamiye sirita abantu bato babaye bakenye bazinywa batariye kubiriza amaso yawe yakanuka mengo ni imbwa yasaze kandi suvuga gucyo n'abapolisi zinzoga hari abazinywa umupolisi amwe zinzoga usanga umengo n'umusazi mw'ibarabara hari abapolisi bazikunda cane gose ikintu umuntu yosaba rero izo nzoga nako yozikura mu mabotike ko inzoga zikaze babona ko zifite ubuzima bwe ku bantu bazitware mu bubari bukuze nkuko zizinwa batamuna famiya kugura umuvinyu canke waje cyo kugura iki bagende bazishire kure y'abantu bato baziduze n'amabeyi wanagomba. Ubuyoga bwinshi bw'ubuyayuramutwe bwo mu bwoko butandukanye nk'akarorero iki gicupa kinini ca kigurwa amafaranga 2,000 kirimo inzoga hariho rero n'agatoyi kako kagurwa 2,000 nako nyene karimo kiki mugabo ntoyi mu mabutike hose barabidandaza ubuhoho rero no kudetaya baradetaya bagapima duke mu b'amajana 5 baramuha 1,000 baratanga baca bahiza bagaca bacuranurira mu macupa ya energy ukabona umuntu bariko nyene kumbe ariko anywa ubwo bumara nyene. Icyo dusaba ni uko leta yokunda n'ineza y'abanyagihugu kuko abanyagihugu bariko barihereza ivyo bintu cane cane urwaruka ejo hazoza ntaco bazokwimarira mu miryango yabo. Aho ntituvuze nk'abantu batunze imiryango bihereza ivyo binyobwa aho ata kintu na kimwe basubira gukora canke kwiyumvira gukora. Akabuye gisagara ca Bujumbura inzoga za kikinyanzaga abantu benshi bararyoherwa cane cyane cyane ikinyobwa c'imihozagara kuri izo zimbuzi buri cane iyo nayo kigagara cupa gatoyi gupimira akagwara dukeyi k'igihumbi tutosaba leta nuko leta yonaba nk'umuvyeyi wa bose ukunze inzoga yozihagarika ku neza y'amagara y'abantu. Mwomenya ko naho izo nzoga zibandanya kwibonekeza ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwategetse ko icuruzwa ry'izo nzoga rihagaritswe ku butaka bw'u Burundi haraheze hafi umwaka n'igice. Aha niho duhereje amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 11 ruhesha umwaka 2023. Nshimire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije kuyatororokanya ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari duteramanye ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze mwari kumwe kuri mikro ndabike banuye giraho muba mwubahwe na gahwane.